Nongeye kubaha ikaze mwese kuri Minembwe Capital News mu makuru yo kuri iki cyumweru tariki 12 ukwezi n'ukwa gatatu 2023. Kuri mikro muri kumwe na Chris Muizi, naho Bruce Bahanda akaba ari ku buhanga bw'ivyuma. Tukaba tubagezaho amakuru yo mu bihugu by'ibiyaga bigari ndetse n'andi yose kuva hirya no hino ku isi. Izi akaba ari zo ngingo zigize aya makuru. Imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo na M23 mu gace ka Nerero. Imyigaragambyo iteganwa n'abatavuga rumwe na leta ya Kinshasa aribo Martin Fayulu, Moise Katumbi na Matata Mponyo yo kwamagana imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa DRC. Ukraine ivuga ko abasirikare b'Abarusiya 221 aribo baguye mu mirwano nyuma y'amasaha 28. Nyuma yuko kuri uyu munsi wa Niyinga cyangeze ku cyumweru hazukiye agahenge k'amahoro, tihabaho intambara hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu masaha y'igicamunsi FARDC n'abafatanya bikorwa babo bagabye ibitero mu birindiro bya M23 mu gace ka Nerero no mu nkengero zako. Iyi mirwano ikaba itahiriye uruhande rwa leta ya Kinshasa, aho umubare uvugwa ko utari muke w'abasirikare bahasize ubuzima. M23 ikaba ikomeje kwamagana ibitero FARDC ikomeje kubagabaho, mu gihe bo bahisemo guhagarika imirwano uko babisabwa n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ndetse n'umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lorenzo, umuhuza wa leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ico gihugu. Kuri uyu wa gatandatu ushize nibwo igihugu ca Angola cyatangaje ko kigiye kohereza ingabo zacu mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko gahunda yo guhagarika imirwano hagati ya M23 n'igisirikare ca Kongo iburijwemo. Iki gihugu ca Angola kikaba carabaye umuhuza mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, gusa kikaba gikomeje gutenguhwa n'ingabo za leta ya Kinshasa, aho baburijemo uyu mugambi wo guhagarika imirwano ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatatu 2023 nk'uko M23 yari yabyemeje, bakaza kugabwaho ibitero bituma bongera kwirwanirira. Kuko zatangajwe n'ubutegetsi bw'igihugu ca Angola nuko FAA Force Armée Angolaise mu mugambi wazo unazijanye ari ugutanga amahoro haherereye M23 ndetse no kurinda intumwa z'igihugu ca Angola ziri gukurikira bya hafi no guhagarika imirwano. Kwinjira kw'izi ngabo muri iki gihugu zavuzwe ko habayeho kubiganiriza no kuzumvikanaho na leta ya Kinshasa ndetse n'abayobozi batandukanye bo mu karere, hamwe na ONU ikaba nayibizi. Kujanwa kw'izi ngabo muri Kongo kukaba kurindiriye icyemezo cy'aba depite ba Angola bishaka riyoboye kuva mu 1970, rifite n'abayoboke benshi mu nteko ishinga amategeko. Umubare nyawo w'ingabo zigomba koherezwa muri ubu butumwa ukaba nawo utaramenyekana. Tubibutsa ko nanone muri 2012 nibwo umutwe wa M23 wafashe umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, nyuma ukaza kwirukanwa n'ingabo za ONU hamwe n'iza Kongo. Iyi ntambara ikaba yarongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021 nyuma yuko M23 ishinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano bagiranye yo kubashira mu ngabo za leta. Abayoboye ibyama bitatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa aribo Martin Fayulu, Matata Mponyo na Moise Katumbi bakusanyije ababashigikiye babarirwa mu bihumbi aharejo kuwa gatanu tariki 11 ukwezi kwa gatatu 2023 bamagana umutwe wa M23 ko ushigikiwe na leta ya Kigali. Ni kuri uyu wa gatanu bakoze imyigaragambyo Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagabo batatu bayoboye ibyama bitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa bakaba n'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mwaka wa 2023.
bari bakusanyije imbaga y'abantu ibihumbi bari mu bayoboke babo twavuze haruguru, maze bamagana ico bise ubushotoranyi igihugu cy'u Rwanda ngo gushigikira umutwe wa M23 urwanirira mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Leta ya Kigali igize igihe yamagana Kinshasa kuyitirira gufasha umutwe wa M23. Kigali ikavuga ko ibibazo bya Kongo ko bigomba gukemurwa n'abanyekongo bonyine hatabayeho kwirengagiza ngo bagereke ibibazo byabo ku gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ihanganishije imitwe y'inyeshamba n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibihugu bya Afurika birahagurutse kugira bishoshe umwuka mubi w'intambara uri muri iki gihugu, aho binemezwa ko ingabo za Repubulika ya Angola zamaze kwitegura kugira zize guhangana n'inyeshamba zibarizwa ku butaka bwa Kongo. Tunyarukire muri Ukraine iravuga ko abasirikare b'Uburusiya barenga 221 aribo bamaze gupfa mu gihe kingana n'amasaha 28, naho abarenga 300 akaba aribo bamaze gukomereka ahari kubera imirwano mu gace ka Bakhmut. Mu gihe nanone Minisitiri ushinzwe umutekano w'igihugu cy'Uburusiya nawe avuga ko abasirikare 210 ba Ukraine aribo bamaze gupfa mu mirwano yabereye i Donetsk. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko igihugu cye cya Ukraine gikomeje kurwanira umujyi wa Bakhmut, agereranya abarusiya nk'abajura bagerageza kwinjirana nyiri rugo muzuye bashaka kumutwara buri kimwe cyose afite. Ibi bwana Dmytro akaba yabivuze mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cha Bild Newspaper cy'Abadage kuri iki cyumweru cya none. Yagize ati, iyo umujura akwinjiranye iwawe ntiwirirwa wibaza wenyine igihe washobora kumurwanya uko kingana ku muntu winjiye iwawe ugerageza kukwica wowe n'umuryango wawe akanajana n'ibyawe byose. Aya akaba ariyo magambo Dmytro yashatse kubwira isi ku munsi wa 282 bamaze mu ntambara bashoweho n'Abarusiya. Nanone kabangushimira ukaba ukoze cyane wewe wabanye natwe muri aya makuru twabagezagaho. Tubibutsa ko mwadukurikirana no kuzindi social media platforms zacu nka Instagram, Twitter, Facebook page yacu, website ni www.minembwecapitolnews.com.